ari nayo mpamvu ndakwemereye kandi ndagusezeraniye yuko tugiye mbere no kugwiza ibikorwa gusumba ngaho kugira ngo volleyball izogere ku ntambwe ishimishije hano mu karere. Kubatazi Annette Ndayikunda ninde mu rukino rwa volleyball? Jewe kugera isaha tuvugana nyoboye gisata c'abakenyezi muri Federation y'u Burundi. Nje nyoboye ico gisata c'abakenyezi muri volleyball. Narakinye equipe nationale imyaka myinshi cyane kuva 2006 gushika muri 2022 ndi mu mugwi serukira gihugu. Narakinye equipe ya Muzinga imyaka ishika kuri 12. Mbere yaho nakinye muri New Colombe. Niyo nahereye mugabo volleyball nayihereye cyane mu mashuri kuri lycée y'Ibururi ari naho namenyeye cyane mu kino wa volleyball mugabo ataruko ariho nawuhereye. Rero ibirengeye ivyo ndumumenyereza w'imigwi y'abana cyane mugabo ntoramenyereza no mugwi serukira gihugu muri beach volleyball ndetse na volleyball yo ngaha kwisima yo twita volleyball indoor. Uretse ivyo kuba namfashe umugambi wo kuba mumenyereza muga imbere yaho nari umusifuzi narahagarikiriza inkino mugabo njambona ko imyuga ibiri dakunda tanumva ico ndongoyemo kandi nkunze ari ukumenyereza. Niyo ntumbero twihaye impamvu twatanguriye ku bana batoya twarabonye yuko volleyball izoshika hishitse nitwahera hasi ari nayo mpamvu ndakwemereye kandi ndagusezeraniye yuko tugiye mbere no kugwiza ibikorwa gusumba ngaho kugira ngo volleyball izogere ku ntambwe ishimishije hano mu karere muri East African Community hano mu gihugu cyacu tuzogaragare dufise volleyball ku rugero rushimishije. Mashariki TV tubashimire. Nanje ndabashimiye cyane.